kera mu myaka y'ibihumbi 2017 kandi dufise agasengero gato cyane gose gato k'amahema. Ingoro y'Imana aho tugejeje ni heza cyane, nta kintu kinini gisigaye gusa. Chuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe teka ryanje teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije. Kaze mu makuru twabateguriye, ayino munsi tukaza kubabwira imyiteguro yo kugabana Paroisse nshasha ya Gahahe hamwe n'ugiye kuramuswa abanyeshuri b'abakatolika muri za kaminuza. Harasigaye iminsi 6 abakirisi bo mu Carama, Gatunguru na Gahahe bahora basengera muri chapelle bagiye kuronswa Paroisse nshasha. Kuri no w'Imana Action Vibe TV kaba yahishikiye. Paroisse izogenwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Munyonyo, ikaba ari ingoro y'Imana ishajije yubatswe neza. Imyiteguro yaho bagejeje gutegura urubanza tukaba twashikirijwe na Taxis Manirakiza ajejwe kumenyesha amakuru hamwe n'imigenderanire mu mugwi uriko urategura urwo rubanza. Imyiteguro turiko kandi uko tubibona nk'ibice 80% turamaze kubishikako. Abakristu ba hano mu Gahahe bariko bariyungunganya uko bashobora, haba mu guterera urubanza nyezina, hanyuma no mu gutanga umwe wese intererano zo mutuma ashobora gushika mu gatutu kugira twikure akuya, kuko nobutsa ko iyi Paroisse izoba ibonetse kubera akigoro ko abakristu gusa, abakristu ba hano n'abakunzi baha mu Gahahe. No kuvuga rero ko urubanza turarucaca cyane, turarundiranye igishika. Umwepiskopi mukuru wacu yatwemera Inogabire aragahora aragaho. Ego turabona yuko isengero ishajije, mbega nta bindi musigaje kuyikorako ku rubanza ariko wa gatandatu byose biratunganye kubijanye n'isengero. Ingoro y'Imana aho tugejeje ni heza cyane, nta kintu kinini gisigaye gusa kubera umwepiskopi mukuru azoteza kutuha izina ry'umweranda. Nubu ntituramenya izina ry'umweranda yatugeneye azodutorera. Tumaze rero kumumenya niho tuzoshobora kuryohora isengero neza twisunze umweranda azodushikiriza. Hanyuma murabona mwinjiyeho yuko nitabe nakuru igipfutse, no kuvuga ko atarayihezagira. Twebwe rero atarayihezagira umva ntirugurugwa, nico nikimenyetso gikuru mu ngoro y'Imana. Mu majambo make ingoro y'Imana higeze isa neza, nawe wayubonye imeze neza. Agasigaye nyene kamwe kuguryohora nyene, urabona umuntu yiteguriye abashitsi cyane cyane abashitsi biteka aguma atunganye gushika kunota wanyo. Ego hama kubijanye n'inzu abasaseredoti bazobamwo canke abasaseredoti nyene barashitse aho bazoba hameze neza? Yego abasaseredoti mwepiskopi yaduhaye burya kuva mu 8 mu mpera zo 8 bari ngaha, abasaseredoti 3, kandi jewe ndabibonesha ijisho babayeho neza. Nivyo izo nzu ntizirahera neza, mugabo aho abasaseredoti 3 baba n'abashitsi nka 2 sinovuga byose kuko sindahaba mugabo inzu zubatse ndazibona, mugabo bimeze neza. Harabaye mbere n'igikorwa ca Mutima Mweranda bise uruhimbi rweranda. Abakenyezi nyene aribo bafashije, bagiye mu yambere kugira batunganye ivyerekeye mu nzu. Murazi ko abafasoni aribo bazi gutunganya ivyo mu nzu, yaba vyerekeye amasalon, vyerekeye ibitanda, vyerekeye ibintu byose bikenerwa mu nzu, murabibona mu mazu yacu. Nibaza yuko mubegere mukababaza abahaba, nibaza yuko batamerewe nabe cyane. Ego mu gusozera, mbega woshaka kuza ku rubanza ku munsi wa gatandatu Paroisse Gahahe yoba itumbereye neza na neza amaja hehe, ufatiye nk'uwo baje ava mu bumanuko bw'igisagara canke hagati, hatumbereye hehe? Murakoze cyane. Paroisse Gahahe izoba
yibarutswe na paruwase yitiriwe umuryango mweranda yo mu Kinama. Ni ukuvuga uje uva nko mu Kamenge ugeze ahantu hita kuri malariya, benshi niho bakunda kuvuga kuri malariya, umera nk'uduga gatoyi nkuraba mu ikambi y'abapolisi, hanyuma ugacuzana ibarabara yitwa Kibonobono. Noneho tuzoba twahashize ikimenyetso cerekana yuko hari urubanza ruhava ruhabera. Ni Gahahe iri ku mutumba wa Gahahe uri hejuru ya quartier Carama. No kuvuga yuko aho hantu haba bavuye mu za Rubirizi, haba bavuye mu za Kamenge, bose tuzobereka zo twashizeho Jurita Arc de Triomphe kugira bashobore kwiyorienta neza bitagoranye. Abakirisu bagiye kugabana iyo paruwase ati nakanyamuneza ntangere kubera tutari twegereye paruwase Bonaventure ni ukuri n'umukirisu aba mu Gahahe. Nezerewe cyane rwose kumwe bene rakondo bino bisigura kuko kugabana paruwase ni ikintu cyiza cyane, ni ingabire y'Imana koko, kuko nk'umukirisu nk'abakirisu usengera kuri iyi paruwase igiye kuvuka tuzongukira byinshi, kuko murabona yuko kare twaduca mu Kinama ku buryo bitatworohera gushikayo, kuko kino kibanza turimwo si hafi yo mu Kinama, kuko benshi baba bava mu Gasenyi, abandi bakaba bava mu Gahahe, mu Gatunguru, ku buryo gushaka kuri paruwase mu Kinama benshi byabaruhisha. Ariko tugiye kunguka cyane rwose kuko hasubira hafi taronke byiza byinshi tari bike tuzogabana mu Mukama. Nabonye mu ngoro y'Imana harashajije hasa neza, mbega yamye imeze uku canke mwoba hariho ico mushobora kwibuka? Oya namba yamye imeze uku, ahubwo nyene ni iteka twatewe n'Umukama, kuko ndibuka kera mu myaka y'ibihumbi 2017 kandi musagasengero gato cyane gose, gato kamahema mbere zaga nigiye ugasanga yaratabaguritse, imvura iguye tukaganya, mbega tubigenza gute? Ariko ubona ko Mukama agira neza, twarose ingoro nziza nini yagutse tuzosengeramo kandi uhimbawe. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 9 Munyonyi mwaka wa 2025 habaye ibisikanya by'abagiye guserukira abanyeshuri b'abakatolika bo muri za kaminuza. Ibirori bikaba byabereye ku kigo c'abepiskopi kijejwe imihari n'imigwi ingo n'ubuzima. Inkuka ya misa ikaba yarirongowe na Patiri Deo, umwe mu bajejwe ubutumwa bw'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura. Afatiye ku bisomwa vy'uno munsi, akaba yasavye abasuku bashasha kuja mu ngoro y'Imana kuko ariho bazokura inkomezi zo kuyobora abo bashinzwe. None rero mu ngoro y'Imana twakura ibyiza byinshi, imigisha yose. Yesu Kristo ni hamwe naho nyene adutera inkomezi mu buzima bwacu, mu ntege nke zacu, kugira ngo dushobore kuba ab'Imana babushitse. Ni mube ab'Imana babushitse nguko uyu munsi turamutse twimika bamwe, abandi nabo bagenda mu basuku. Abasuku babasukurira, hariho bashasha uyu munsi dusabira, n'abahora badusukurira rero dusabira nabo nyene ngo ibyo badusigiye bibandanye bikura muri twebwe. Ingeso nziza batweretse, urukundo batweretse mu kudusukurira, Imana ibahezagire, yongere ihezagire abaje kugira ngo ico gikorwa kibandanye muri ekleziya yacu, muri famille interuniversitaire. Ni muhezagirwe, Imana yamane namwe, tugira amahoro ya Kristo. Menya ko abagiye kuyobora umuryango w'abanyeshuri b'abakatolika bo muri za kaminuza bo muri diocese nkuru ya Bujumbura ari Arakaza Trésor, asanzwe yiga muri kaminuza y'ibiyaga binini Campus Ngagara, hamwe na Dushime Audrey yiga muri Université Sagesse d'Afrique Campus Kamenge. Uti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha ni naho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Shimire abamfashije kuyatororokanya, ndabashimire mwese mwayakurikiranye. Olivier Ntwari nayabashikirije, tukazosubira mu yandi makuru yo hanyuma. Giriteka.